burya umuntu akurikiranye intambara ya Bunyoni na Ndayishimiye yari itanguye ico gihe. Guhera ngaho ukurikiranye uragenda intambwe ku yindi, ukabona ingene Ndayishimiye agenda ahagarika inguvu z'ibintu byose Bunyoni yariko arakuramwo amafaranga. Ico gihe hari ivyo vy'ubutare, hari ibi vy'igitoro, bavuga ivya Interpetrol, hari ivya Fomi bijanye n'ifumbire, ku buryo mu mwaka ukurikiye haciye umwaka ijambo ryo kwa Ndayishimiye ryavuga ngo ibintu byose bihambaye by'igihugu aravyifatiye mu minwe. No kuvuga aravyatse Bunyoni nabo bari bari kumwe, byose we nyene aravyifatiye. Ico gihe yabavuze igitoro, naho nyene yavuze igitoro, yavuze ifumbire nyene, ibi by'ubutare nivyo yaragiyeko. Rero urumva ko ngaho hariho umugenerali umwe wabo yigeze kumbwira ijambo bakoresha hagati yabo ngo bita gapapu, ibyo gupapurana. Wewe wari warabifashe, ubu nanje ndabigupapuye ndabitwaye. Mu mwanya wa mbere ikintu yakoze kwabaye guhagarika aya masezerano yose, bagiranye amasezerano n'intwaro ya Nkurunziza mu bijyanye no gucukura ubutare. Hari n'ijambo yavuze nko mu kwa gatatu muri 2022 ryari ritangaje gose kuko yakoresheje ishusho abantu bagoye gutahura, ko yavuze ngo basinye amasezerano n'intwaro y'umwana. Yavuze ngo intwaro y'umwana iraheze. Wowe kwandika iryo jambo n'ubungira intwaro y'umwana, wowe bicara no muri Twitter ngira yoshobora kuronka iryo jambo, kuko ico gihe twese twaratangaye tuvuga tuti intwaro y'umwana ari intwaro yande. Yo bashatse kutubwira ko Nkurunziza yari umwana, yagombye kutubwira kuko yashiramwo ko umukuru w'igihugu bamuhenze, yashiramwo ko hariho abantu babahenze bagasinya amasezerano atariyo bafise izindi nyungu zabo. Iyo intwaro y'umwana. Aho rero mfashe akaroro kamwe kerekana neza bimwe bivuze ku mugaragaro intambara iba hagati y'abari mu butegetsi ku kibazo kijanye no kwigarurira aya matungo ava mu by'ubutare. Ariko ugiye kuraba abantu babirimwo kuva CNDD-FDD ije ku butegetsi, abambere batangura kubivugwamwo raporo igasohoka ni gihe muri 2009 2010 inyuma y'igandagurwa rya Ernest Manirumva. Niho ibintu by'ubutare byatanguye kwerekana ingene abategetsi babirimwo. Manirumva mwibuka ko amatuvuga ingene yagandaguwe azira inkoho yariko aratohoza ko zaguzwe n'igipolisi cy'u Burundi cyatwagwa na Bunyoni, inkoho zishika 40,000, ariko zitigeze zinjira mu bubiko na bumwe, yaba ubw'igisirikare cyangwa ubw'igipolisi cy'u Burundi. Izo nkoho uravye ko zingana n'abasirikare n'abapolisi bose twari dufise zari zibarengeye kure n'iyo. Umuntu yaciye yibaza ati bivyagiye. Niho raporo y'aba expert ba ONU yo muri 2010 ica yerekana ko izi nkoho zari za FDLR, ko hariho amasezerano hagati ya FDLR n'abategetsi b'u Burundi. FDLR ibazanira ubutare yimvye muri Kongo, umva kimwe cy'ubutare kiraje, kandi ubutare buvuye muri Kongo buhawe bano bategetsi, hanyuma abategetsi nabo bakabemerera kubafasha kubagurira inkoho, kuko burya urudandaza rw'inkoho nago nyine ntigoroshe mu makungu. So ari we wese arekuye kuja gukomanda nk'inkoho zingana nk'uko kose, si ibintu biba byoroshe, kenshi n'amareta bikora. Rero bagiranye ayo masezerano, ntavuzwe amafaranga babikuyemo kuyoba ngana, ariko abantu bavugwa cyane muri urwo rudandaza, uretse ko umukuru w'igihugu kenshi aba arimwo, ariko wavuzwe muri raporo yari General Adolphe Nshimirimana. Haravugwamwo General Agricole Ntirampeba, ico gihe yari chef de cabinet muri documentation, ubu ni wari ambassadeur w'u Burundi i Kinshasa. Cyane cyane ayo mazina niyo yarakomeye cyane. Hakavugwamwo nabo muri FDLR baba bariko barakorana. Uwundi yavuzwe wo mu Burundi muri iyo raporo nomema, izina nyene rikandikwa, yari Kazungu ujya akora mu iperereza. Abo nibo bavuzwe ico gihe muri 2016, igihe hasohotse ya enquête zimwe bita ngo Panama Papers. Panama umva bamenyesha makuru bo mu bihugu bitandukanye ku isi, ibinyamakuru bikomakomeye bagiye hamwe bakakora amatohoza nko kuri ibijanye n'abantu bagenda biba amafaranga mu bihugu byabo bakaja kuyanyegeza ahandi. Ikintu cyatangaje abarundi ico gihe, mbere natwebwe twitwa ngo turakurikirana ibintu twibaza ko ari imvugo y'indenzarugero,
bageze ku Burundi bavuze ko Perezida Nkurunziza yanyegeje hanze imiliyoni 450 z'amayero. Ndibuka iyo article ndiko ndayisoma yari ya Deutsche Welle y'Abadagi, ndiko ndabisoma je nibaza nti ivya vyose bino bintu mu kwandika bihenze hoba hariho nka zero bihenze. Twarimbira tuti ivya vyose intwaro niko bariba, ntitukekeranya ko biba, ivyo nta numwe bikekeranya, mugabo kwimvira ko boshobora kwiba amafaranga angana gutyo 450 millions d'euros, twumva ari ibintu bidashoboka. Umuntu yagira ati boyavana hehe? Ariko uyu munsi uri kurumva nk'ibi turiko buno bushakashatsi bwakozwe na Nikwigize, uratangura kwiyumvira uti hariho amafaranga atari make baronka bagashobora kuyatwara ahandi ntaze mu gihugu, kuko nayo yavugwa ko yanyegejwe hanze. Harimo n'ayandi mazina y'abantu umuntu ataba nabona ngene boba banakora mu bisata bihuye n'amafaranga. Abantu bibuka Panama Papers n'ubu mushobora kuca mubirondera, muribuka ko havugwamwo nk'umukuru w'inama nshingamateka w'ico gihe Pascal Nyabenda. Havuzemwo Pascal Nyabenda, nta washobora kumva Pascal Nyabenda ahurira hehe n'ivyo bintu by'amafaranga byose bya gutyo, ku buryo nawe yoba mwanyegeza amafaranga hanze. Rero cari kigoye gutahura, mugabo nibaza ko aya matohoza nk'aya kogwa na Nikwigize ari yatangura gusigura ingene bishoboka ko hari abategetsi b'u Burundi baronka amafaranga arengeje urugero umuntu adashobora gutahura, hanyuma kandi bakaja kuyanyegeza hanze, bakarondera ngo amasosiyete bakoresha atazwi akamenyekana fyonda gutyo bagashobora kuja kunyegeza amafaranga. Aho niho numva nohera ku kibazo mwari mumbajije muti rero abantu bari muri bene ivyo bintu baba ari bande? Mwaramutse abandi mwiriwe, kaze muri kino kiganiro mwateguriwe n'ishirahamwe Fokode. Kuva ku butegetsi bw'umuhisi Perezida Nkurunziza hari imvugo irimwo ibishobisho ku bijanye n'ubutare mu gihugu c'u Burundi. Umugambwe CNDD-FDD mu mvugo wayo yaje nk'ishaka kwerekana ko umenga hari ibitangaza vyakoretse canke hari ico yubuye muri ico gisata cyari cyarahishijwe abarundi, kandi abarundi bagize amahirwe yo guca ku ntebe y'ishure kiretse uwo yarasamaye canke atakurikira neza ivy'ubutare bisanzwe vyigishwa mu vyigwa mu Burundi, vyigishwa mu cigwa ca geography kuva mu mashure y'intango. Henshi muri Afrika cyo kimwe no mu Burundi ibihugu biravuga ko bifise ubutare, ariko iterambere ryo buvuyemwo ryo ntiriheza ngo rigaragare. Aho ni naho mbere haza ibibazo bitari bike. Umuhisi Perezida Nkurunziza yizeza abarundi ko bagiye guturura umukanda kubera ubutare bwa terre murantunga. Mu nyuma tugenda kumva yuko bwa butunzi bwa butare ataco bwinjirije igihugu mu bijanye n'ubutunzi. Iyo ngeno n'imvugo yaragarutse ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye, aho asa n'ugomba kwerekana ko ahubwo ibitangaza bitakoretse ku ntwaro y'uwo yasubiriye Perezida Nkurunziza bishobora gukoreka ku ntwaro uno munsi aramutswa. Abavuga ko ugwa ari uruhendo bubafatwa nk'abagomba guca intege abanyagihugu. Mbega none ivy'icyo gisata c'ubutare mu gihugu c'u Burundi vyifashe gute? Koko Uburundi bugiye kogorora kubera ubutare nk'uko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye abivuga? Ukunyinyurana hagati y'abafise impusha zo kwimba ubutare mu Burundi kuvugwa kuba kuhari canke ababivuga no gushikuza? Igipfungu kiri muri ico gisata cohezwa n'iki? Abantu sinzi ko bakivyibuka muri 2016 igihe yasohotse ya enquête zimwe bita ngo Panama Papers. Panama umva baraba bamenyesha makuru bo mu bihugu bitandukanye ku isi, ibinyamakuru bikomakomeye bagiye hamwe bakakora amatohoza nko kuri ibijanye n'abantu bagenda biba amafaranga mu bihugu byabo bakaja kuyanyegeza ahandi. Ikintu cyatangaje abarundi ico gihe, mbere natwebwe twitwa ngo turakurikirana ibintu twibaza ko ari imvugo y'indenzarugero, bageze ku Burundi bavuze ko Perezida Nkurunziza yanyegeje hanze imiliyoni 450 z'amayero.
ndibuka iyo article ndiko ndayisoma yari ya Deutsche Welle y'abadagi, ndiko ndabisoma je nibaza nti ivya vyose bino bintu mu kwandika bihenze hoba hariho nka zero bihenze. Twarimbere tuti ivya vyose intwaro niko bariba, ntitukekeranya ko biba, ivyo nta numwe bikekeranya, mugabo kwindira ko boshobora kwiba amafaranga angana gutyo 450 millions d'euros, twumva ari ibintu bidashoboka. Umuntu yagira ati boyavana hehe? Ariko uyu munsi uri kurumva nk'ibi turiko buno bushakashatsi bwakozwe na Nikwigize, uratangura kwiyumvira uti hariho amafaranga atari make baronka bagashobora kuyatwara ahandi ntaze mu gihugu, kuko nayo yavugwa ko yanyegejwe hanze. Harimo n'ayandi mazina y'abantu umuntu ataba nabona ngene boba banakora mu bisata bihuye n'amafaranga. Abantu bibuka Panama Papers n'ubu mushobora kuca mubirondera, muribuka ko havugwamwo nk'umukuru w'inama nshingamateka w'ico gihe Pascal Nyabenda. Havuzemwo Pascal Nyabenda, ntawashobora kumva Pascal Nyabenda ahurira hehe n'ivyo bintu by'amafaranga byose bya gutyo, ku buryo nawe yoba mwanyegeza amafaranga hanze. Rero cari kigoye gutahura, mugabo nibaza ko aya matohoza nk'aya akorwa na Nikwigize ari yatangura gusigura ingene bishoboka ko hari abategetsi b'u Burundi baronka amafaranga arengeje urugero umuntu adashobora gutahura, hanyuma kandi bakaja kuyanyegeza hanze, bakarondera ngo amasosiyete bakoresha atazwi akamenyekana fyonda gutyo bagashobora kuja kunyegeza amafaranga. Aho niho numva nohera ku kibazo mwari mumbajije muti rero abantu bari muri bene ivyo bintu baba ari bande. Umutwe w'ikiganiro uko nabonye mwawanditse haragiyemwo intambara, avyise ko ishobora kuba ari intambara y'ubutare iri mu Burundi. Intambara atari kuvuga ko hasubiye gutera intambara mu gihugu, ahubwo ko hariho ibihangange bigwanira kugaba kino gisata c'ivy'ubutare. Iyo ntambara novuga ko umuntu wa mbere yanayishize ahabona burya ni Evariste Ndayishimiye, kurusha n'ayandi masoko yose twoshobora kuvugako. Muri 2000 abantu bibuka itariki imwe y'ukwezi kw'indwi muri 2021, ni ukuvuga wari uwo munsi mukuru wa mbere wo kwikukira ku Burundi. Evariste Ndayishimiye ahimbaje ngira nk'umukuru w'igihugu, nimba ntihenze, nibaza ko ashobora kuba, sinibuka ko 2020 yari yawuhimbaje, ashobora kuba nihenze. Ariko rero kuri 2021 niho mwijambo yavuze yaciye ashyiramo kino c'ubutare, aravuga ko yasanze amasezerano ajanye n'ivy'ubutare hariho abategetsi bo hejuru bagiye gusinya amasezerano anyegeje, ku buryo Uburundi atana kimwe bwigeze buronka. Ijambo ryiwe ryasa n'irivuga ko ajya amasosiyete yaza kwimba ubutare nk'ibyo vya Terra canke izindi, wasanga hariho amasezerano azwi ahabwa leta, ariko hakacabaho ayandi masezerano anyegeje atahabwa leta, yacaguma hagati y'ayo masosiyete n'abategetsi babivuganye. Ariho haca hava ko amafaranga y'ivyo vy'ubutare aho kuza mu gihugu aca hinduka amafaranga y'abo bategetsi bari hejuru. Ndakunda kenshi ingene iyo Evariste Ndayishimiye ariko aravuga yagiriza nk'abantu, ndakunda ingene abamenyesha amakuru nabo uwo mwanya ahantu baca batumbereza kamera yabo. Uwo mengo rimwe na rimwe iyo yariko aravuga uwo mengo banavuganya tuca ushira kuri naka. N'ubu mwoca murondera ayo masanamu y'ico gihe murabibona abivuze ubwo nyene kamera yaciye ija ku mushikiranganji wa mbere w'ico gihe General Arengiyome Bunyoni, aho yari yicaranye n'umushikiranganji mbere wa mbere w'u Rwanda w'ico gihe Edouard Ngirente yagendeye Burundi n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu. Mugabo urabona ko kamera ikigenda kurondera Bunyoni bavuze abategetsi bo ku ntwaro ya Nkurunziza basinye amasezerano anyegeza ubutare, atuma ubutare atanaki mu Burundi bukuramo. Iyo ngwano iraboneka neza guhera ico gihe. Burya umuntu akurikiranye intambara ya Bunyoni na Ndayishimiye yari itanguye ico gihe, guhera ngaho ukurikiranye uragenda intambwe ku yindi, ukabona ingene Ndayishimiye agenda ahagarika inguvu z'ibintu byose Bunyoni yariko arakuramo amafaranga. Ico gihe hari ivyo vy'ubutare, hari ibi vy'igitoro bavuga ibya Interpetrol, hari ibya Fomi
bijanye n'ifumbire ku buryo mu mwaka ukurikiye haciye umwaka ijambo ryo kwa Ndayishimiye ryavuga ngo ibintu byose bihambaye by'igihugu aravyifatiye mu minwe, no kuvuga aravyatse Bunyoni nabo bari bari kumwe byose we nyene aravyifatiye. Ico gihe yabavuze igitoro, naho nyene yavuze igitoro, yavuze ifumbire nyene n'ibi by'ubutare nivyo yaragiyeko. Rero urumva ko ngaho hariho umugenerali umwe wabo yigeze kumbwira ijambo bakoresha hagati yabo ngo bita gapapu, ibyo gupapurana, wewe wari warabifashe ubu nanje ndabigupapuye ndabitwaye. Mu mwanya wa mbere ikintu yakoze kwabaye guhagarika aya masezerano yose, bagiranye amasezerano n'intwaro ya Nkurunziza mu bijyanye no gucukura ubutare. Hari n'ijambo yavuze nko mu kwa gatatu muri 2022 ryari ritangaje gose kuko yakoresheje ishusho abantu bagoye gutahura, ko yavuze ngo basinye amasezerano n'intwaro y'umwana. Yavuze ngo intwaro y'umwana iraheze. Wowe kwandika iryo jambo n'ubungira intwaro y'umwana wo bishira no muri Twitter ngira yoshobora kuronka iryo jambo, kuko ico gihe twese twaratangaye tuvuga tuti intwaro y'umwana ari intwaro yande. Yo bashatse kutubwira ko Nkurunziza yari umwana, yagombye kutubwira kuko yashiramwo ko umukuru w'igihugu bamuhenze, yashiramwo ko hariho abantu babahenze bagasinya amasezerano atariyo bafise izindi nyungu zabo, iyo intwaro y'umwana. Aho rero mfashe akaroro kamwe kerekana neza bimwe bivuze ku mugaragaro intambara iba hagati y'abari mu butegetsi ku kibazo kijanye no kwigarurira aya matungo ava mu by'ubutare. Ariko ugiye kuraba abantu babirimwo kuva CNDD-FDD ije ku butegetsi, abambere batangura kubivugwamwo raporo igasohoka n'igihe muri 2009 2010 inyuma y'igandagurwa rya Ernest Manirumva. Niho ibintu by'ubutare byatanguye kwerekana ingene abategetsi babirimwo. Manirumva mwibuka ko amatuvuga ingene yagandaguwe azira inkoho yariko aratohoza ko zaguzwe n'igipolisi cy'u Burundi cyatwagwa na Bunyoni, nkoho zishika 40,000, ariko zitigeze zinjira mu bubiko na bumwe yabo bw'igisirikare cyangwa bw'igipolisi cy'u Burundi. Izo nkoho uravye ko zingana n'abasirikare n'abapolisi bose twari dufise zari zibarengeye kure n'iyo. Umuntu yaciye yibaza ati bivyagiye. Niho raporo y'aba expert ba ONU yo muri 2010 ica yerekana ko izi nkoho zari za FDLR, ko hariho amasezerano hagati ya FDLR n'abategetsi b'u Burundi. FDLR ibazanira ubutare yimvye muri Kongo, umva kimwe cy'ubutare kiraje, kandi ubutare buvuye muri Kongo buhawe bano bategetsi, hanyuma abategetsi nabo bakabemerera kubafasha kubagurira inkoho, kuko buryo urudandaza rw'inkoho nago nyine ntigoroshe mu makungu, so ari we wese arekuye kuja gukomanda nk'inkoho zingana nk'uko kose, si ibintu biba byoroshe kenshi n'amareta bikora. Rero bagiranye ayo masezerano, ntihavuzwe amafaranga babikuyemo kuyoba ngana, ariko abantu bavugwa cyane muri urwo rudandaza, uretse ko umukuru w'igihugu kenshi aba arimwo, ariko wavuzwe muri raporo yari General Adolphe Nshimirimana. Haravugwamwo General Agricole Ntirampeba, ico gihe yari chef de cabinet muri documentation, ubu ni wari ambassadeur w'u Burundi i Kinshasa. Cyane cyane ayo mazina niyo yarakomeye cyane. Hakavugwamwo nabo muri FDLR baba bariko barakorana. Uwundi yavuzwe wo mu Burundi muri iyo raporo nomema izina nyene rikandikwa yari Kazungu, ujya akora mu iperereza. Abo nibo bavuzwe ico gihe. Rero urumva ko guhera ico gihe ngira ngo tutabaciriyemwo, umuntu ariko arabumva yogira ati baravuga cyane ibintu by'ubutare bw'u Burundi bivugwa nk'ibigwanisho vya politike, ariko umuntu abumvirije ava yibaza ati ngira ngo ivyo babivuga kugira ngo bafukafuke ubwo bundi butare buva muri Kongo, muri ayo masezerano bafitaniye n'iyo migwi muri Kongo nka FDLR, kugira ngo bicishijwe mu Burundi bishobore kwitwa ubutare bw'u Burundi, ngira ngo twovyita blanchiment muri Gifaransa. Ico kirimwo gose cyari mu byo nza gutsinda nkashikira, kirimwo gose. Niko mu Burundi ubutare buriho naho nyene, nk'ubu bw'inzahabu burahavugwa, butaba ari bwinshi cyane ariko buriho. Murazi ko muri iyo myaka iheze havuzwe cyane kwimba ubutare muri za Muyinga, hariya za Kamaramagambo. Muribuka bavuga ingene mu mwanya muto abanyagihugu baho bateye imbere, abantu batize bahora abanyagihugu basanzwe bazabona batanguye kugura imiduga. Muribuka batera inkuru
ingene abadandaza bikamara amagambo bahiganwa mu kuja imodoka ofisi imodoka ya mbere nziza banywa icyayi Bujumbura akava imuyinga bagiye kunywa icyayi Bujumbura za modoka bagashaka zitondeka baje imuyinga ariko mu nyuma ivyahavuye babako nuko abo bantu bose bahavuye mu nyuma bamera nk'abahomvye kuko barabibatse ivyo bintu bahavuye babibaka bitera bihinduka ubutare bw'abategetsi rero inyuma mu myaka iheze hagiye havugwa cyane ibintu bita ngo ibirombwe ni jambo ntarimenyereye kumva aho bavuga ngo hariho ikirombwe ngo ca generale naka mu Cibitoke ikirombwe ca generale wundi ahandi gutyo za Kayanza za Muyinga ubutare buriho biyimba ariko ntibaza ko biri ku rugero nk'uru turiko turumva Uburundi bwagiye burashora mu mahanga ca ndahajako ahandi novuga buno butare buranica n'abantu burakora n'ibara mu Burundi muri 2018 hari umukenyezi twakoze ko amatohoza muri Ndondeza umukenyezi yanyuruje yitwa Theodezi Ahishakiye benshi bita Emenchuti uyu mukenyezi yari yagiye mu rudandaza afise abo bafatanye nyene muri abo bategetsi aja mu rudandaza rw'ubutare ubwa mbere yagira bwo muri Kongo yari afise ubutare avana muri Kongo akabutwara Dubai hanyuma no mu Burundi aratinda nawe nyene aja mu byo kwimba araronka ngo ibirombwe bavuze bya Koruta na Kasiterite mu za Cibitoke hanyuma Perezida Nkurunziza yigeze kugirisha inama abagwizatunga bo mu Cibitoke muri iyo nama wa mukenyezi Emenchuti ayijemwo twebwe ariko baratubwira bati turafise hariho n'ama audio dufise y'umuntu abivuga wo mu butegetsi ari ama audio tutigeze dushira habona ariko audio ndende cyane umuntu avuga ko Emenchuti igihe agiye muri iyo nama Nkurunziza yabajije uwo mututsikazi yaje muri iyo nama wari we igituma arimwo ingene ari umugwizatunga ico baratubwiye ko yakibajije mu nyuma rero niho baza kumenya ko nawe afise za Kasiterite ashora za Dubai ariho mwibuka ko muri 2018 mu kwezi kwa kabiri uyu mukenyezi yaciye anyuruzwa agenda gutya amazima yongo gushika ubu ntawuzi irengero ryiwe ariko amasoko yose aravuga ko bamwiciye hajya mwiperereza kuri katedrale umva ya ntambara y'ivy'ubutare turiko turavuga ko igera ku rugero iza kwica n'abantu hariho uwundi mwibuka twavuze cyane mu kwezi kwa11 2020 yitwa Thierry Kubwimana muribuka umuntu yagandaguwe hanyuma bakaca bafata umukenyezi wiwe w'imyaka 18 muribuka ko nawe nyene ikintu cyavuzwe cyane gishobora kuba cyaramuhitanye ari amakuru yari afise mu bijanye n'ubutare bwari ko bwimbwa hariya mu za Cibitoke bwibwa n'amasosiyete y'Abarusiya harimo n'abo bategetsi hari ikintu cyagumye kiribanga gushika ubatawa gitohoje ngo giheze cyavuzwe c'indege yoba yari ijanye ubwo butare bavuga ngo yoba yarurutse mu gihugu cy'u Rwanda ico kintu cyagumye ari gipfungu gushika uno munsi nta numwe yigize ashobora kugitohoza ngo giheze ndibuka Gabriel Rushyira twara Orikome yandikira abategetsi b'u Burundi ngo nibatanga umuco kuri iyo ndege n'ivyo bintu ivyo ari byo ico kintu cyagumye ari gipfungu gutyo ariko amasoko y'ibanga dufise yose avuga ko uyu yazize amakuru yari afise ku bijyanye n'ubwo butare aho mu Cibitoke kandi amakuru yose dufise yerekana ko yishwe n'inzego z'iperereza zegukira watwara iperereza mu gihugu hagati Alfred Innocent Museremu ibi byo kurwanya by'izo ntambara nyene zijyanye n'ivy'ubutare urabona ko Evariste Ndayishimiye uko wewe yabandanije iyo ntambara ni gute amaze gukuramwo Bunyoni nabo kwa Nkurunziza na ya masosiyete bari baragiye barumvikana ingene bazokora nawe yize ingene azana yandi masosiyete akorana nawe yongera akwiragiza utuntu yita amakoperative hirya no hino mu gihugu mbere bamwe mu bayimba bahabwa amafaranga y'igihugu nyene kugira baje kwimba amafaranga ava muri payeje izo koperative ikintu gihambaye ubu ni gukora amatohoza kuri bene zo vy'ukuri hari abatwandikiye batubwira bati bajya bitwa ngo ni bene amakoperative n'abakozi gusa ariko bene ubutare bwimbwa hajya ahantu usanga ari abandi kenshi kandi hakekwa ko ari Evariste Ndayishimiye wenyene
hari nka article yanditswe n'ikinyamakuru SOS Media Burundi ya vuba cyane aho yavuga urugendo rwa Perezida Ndayishimiye muri Mugina niba ntihenze komine Mugina agiye gushikiriza musitantera avuyeyo ataja kuraba iyindi koperative yimba ubutare ngaho hamwe havugwa ko hari n'ivyaturitse Ndayishimiye nabo bari kumwe bose bikabakubita hasi abanyagihugu bavyise inkuba ngo namutumye inkuba ariko mwabonye abandi bavyita ukundi ko bavuga ko scientifique mabisiguritse rero iyo article iravuga neza ko ubwo iyo koperative ariyo kwa Perezida Ndayishimiye baravuga neza ko Ndayishimiye ayisangiye n'uwundi siniko bavuze ko yitwa Musafiri ariko baramuvuze rero amakuru natwe dufise menshi aravuga ko hariho henshi bene izo koperative nyene zo ukuri usanga ari Evariste Ndayishimiye ngarutse ku kibazo Alice Hakizimana yarambagije hari ayandi makuru menshi dufise avuga ko hariho ubutare bwinshi bwinjira buza buva muri Kongo bumwe bwimbwa muri za Fizi no mu bindi bice abagenerali usanga ariko baravugamo cyane ko ari bene ubwo butare cyane cyane nk'inzahabu nabonye iyindi article iravuga ibyo bita ngo bois rouge ibisize ko umuntu avuga mu kirundi ngo ibiti bitukura iyo bois rouge nayo nyene bavuga abo bagenerali b'abarundi bariko bari muri urwo rudandaza muri iyo trafic y'iyo bois batwara muri Aziya ukunzwe kuvugwa bose muri ivyo kenshi ni General Prime Niyongabo ariko bene ivyo byose usanga bidakunda ijisho ry'umukuru w'igihugu ritarimo cyangwa ukuboko kwiwe iyo bariko baravuga n'ibintu by'ubutare bwashowe hari watwandikiye neza ko mu butare bwashowe hariho ubwo bwavuye muri Kongo aratubwira ihangare gushikiramwo hafi y'ikibuga cy'indege cya Bujumbura aho babustoka hanyuma urumva avuga ati buri muri bujya mubona bwashowe nabwo nyine burimwo muri ubwo bwaje buva muri Kongo muribuka n'icyambere cyatuma Ndayishimiye yitwarika rwose ingwano yo muri Kongo nuko yari yemerewe na Perezida Tshisekedi ko acamugabira hamwe bimba ubutare hitwa Rubaya muribuka ko ari naho hantu inguvu z'igisirikare cy'u Burundi zakoze ari nyinshi cyane mu ntambara bamazemwo iyi myaka ibiri aho muri Kongo umwanya wonyene dufise mu vyavuzwe aho abasoda b'u Burundi bigeze kuronka bataye batsinda M23 akanya gato ni gihe bari begereje Rubaya mu bice bya Masisi Centre na Ngungu niho honyene vyashitse igisoda cy'u Burundi kiragwana kirasubiza inyuma abasoda ba M23 abasoda b'u Burundi barafata aho hantu ariko byamaze amasaha make kuko M23 nayo kigaruka irivyukiranya irabirukana ahubwo abasoda b'u Burundi barahabonera ico gihe niho hantu hasizwe ingufu rero ikintu cya mbere cyabatwaye muri Kongo cyari ico c'ubutare n'ubu mu bice barimwo ico c'ubutare n'ubu kirakomeye gose rero nk'uko bivuze iyi tapaje nini cyane ukuvuga cyane ibintu by'ubutare muri uyu mwanya uretse ico gusinziriza abanyagihugu hariho no kurondera gusigura ubutare buva muri Kongo guteguza kugira ngo ntihagire ubuzobaza ngo mbega Burundi bwadutse busohora ubutare bwinshi gute kandi mutabihorana ntihagire ubagiriza ko ari Kongo babwe bati ni murabe turiko twimba ubutare ahantu hose mu gihugu ikibabaje rero nuko biza kwitirirwa Burundi n'abarundi ariko bikagenda kuba ivy'abantu ahandi nashaka guherereza muri izi ntambara ejo bundi haravuzwe cyane nk'ingene umushinga amateka yitwa Vincent Ndagijimana yahora yimba ubutare hariya mu za Kayanza mu za Kabarore yari yaramamaye yavuga nk'igihangange kidasanzwe mu isi heze bavuga ko yari yaraguze abategetsi bose bo mu Kayanza buramatari abatwara amasentare n'abandi ku buryo ta muntu yavuga muri iyo ntara nta muntu wo kwandagije Imana yakogwa ko abantu biwe bakora ibintu byose bashatse nta muntu yamutsinda mu butungane mugiye kuburana naho yabakurenganije kaba kabaye abantu imisozi yaguye ko bagiye kwimba ubwo butare bakarondera indishi ibyakunda yari ntakugwako ariko ejo bundi tuzatwumva ngo yafunzwe ngo yahagaritswe bamutwara mu iperereza yarahamaze umwanya muto acavayo hari no mu gihe ariko yitoza ko umushinga amateka maze arangiza abo umushinga amateka ariko atakaza bimwe byo kwimba ubutare yahorana bwa buhangange bwiwe bwose bohera mu munota umwe yabiraheze ibintu byose yahora akora bicavyegukira
abandi badandaza bazwi bakomeye, uwitwa Mayondori, uwitwa Amstel. Narabonye ko hariho uwakoze amatohoza kuri ivyo bintu, nabonye ko umenga no ku murongo ariko kumbure aronse akanya arashobora no kuza kudusangiza ivyo yaronse, ariko nko mu matohoza twagiye je nari mfise imbere nuko nk'uyu Mayondori mu kanya niko igize yanabicishijemo avuga ati twarumvise Ndayishimiye atuka gose Mayondori na Amstel, ababaza ngo mbega ubutare mwimvye bwagiye he, avuga ko mbona inogo gusa ariko simbona ubutare mwabushize, n'ishavu ryinshi biravye bagira uti umukuru w'igihugu avuze uku aba bantu bava ngaha baboshe nta gikurikira, ariko twaherutse asemerera kankama kuri aho, nta n'isentare nta n'umugwi nta ya OBM cya gisata ca leta kiraye ivy'ubutare cahamagaye abantu ngo kibabaze, nta na kimwe cyakurikiye. Twaherutse kumva ijya nduru ya biraheze, niho inyuma hari abandondeye barambwira ati nimuze mwumviriza ry'amajambo burya Ndayishimiye we nyene nabo ba Mayondori barafatanye barambwira ivyemezo vyaho bimbira ubutare hamwe za Muyinga na Kayanza nyene, ingene hariho ubuhinga bwo gukurikirana aho ubutare bwimbwa. Hari ibyo ntoshobora kuvuga kugira sinkwegera abatanga amakuru, ariko hari ibimenyetso vyerekana ko Ndayishimiye yariko arakorana nabo nyene yariko aratuka, ari naco kica gisigura impamvu abatuka ntihagire ikindi na kimwe gikurikira. Ubu naho hari amakuru avuga abandi bajenero baba bariko barakwa ibirombwe bari bafise bigahabwa abandi, sindashobora kuronka akaryo kukuronka amakuru atomoye yavyo, ivyo nanje nabisomye cyo kimwe n'abandi bose bariko barasoma, sindaronka ababimpa, ariko icyo umuntu yovuga cy'ukuri nuko muri CNDD-FDD iyo ngwano yo kwiba ubutare iriho hagati y'ibihangange, nuko gupapurana ufise inguvu aragerageza kuvyaka abo yibaza ko azirusha. Murakoze Pacifique. Professeur Nikwigize, tugaruke kuri aya mafaranga avugwa, mwavuze amafaranga atari make, mbere ibiharuro binateye ubwoba biva muri ubwo butare atinjira mu kigega c'igihugu. Ubuhoho uhiyongereye ko nayo yandi makuru y'ubutare buva mu gihugu kibanyi bwaba buca mu Burundi mu buryo budatomowe. Ku bwanyu ivyo vyose bizogira ingaruka iziye ku gihugu, haba mu vy'ubutunzi haba mu vy'umutekano, eka mbere nko kuri ibi Pacifique ariko aravuga vy'isi ibirombwe, umuntu aravye ingene bariko barimbura ubwo butare, ngira ngo twovyita exploitation sauvage, barimbagura bagasiga ivyo binogo gutyo ku bidukikije. Ibi bintu ntibizohora bikwegera Uburundi akarambaraye? Muce mwishurira rimwe Andre Nikwigize, mu bisanzwe ibihugu biba bifise politike y'ukwimba ubutare, mbega politike y'ukwimba ubutare mu Burundi irahari, imeze gute ku batabizi? Ingaruka rero ni nyinshi, ingaruka kandi biramaze kuba mu bihugu vyinshi bishaka kugira gukoresha cane cane gucukura ubutare bagaca bibagira ibindi bisata vy'ubutunzi. Murazi vyabaye muri Liberia, muri Sierra Leone n'ibindi bihugu ivyo. Haraba ingaruka ni nyinshi. Ubwa mbere ho agahugu gatoyi nk'aka nk'Uburundi, isi ndimwe ari ntoyi, birafise ingaruka nyinshi kuko bose ubu baca birukira kuja kuraba gucukura ubutare. Hari amaraporo yerekana yuko hari ubutare, hari abantu bashika 70,000 mu Burundi bari muri ubwo butare, baja mu butare bakareka ibintu vyo kurima, bakareka ubuho nta mahinguro ashobora kuba. Hanyuma ibindi nuko baca bareka ibintu vyo kugira amahinguro bica bihava, kuko nk'ubu benshi Pacifique yatanze akarero gatwenza gatoya ariko kababaje, abantu bava nk'Imuyinga bakaja gufata petit déjeuner i Bujumbura arico kibajanye. Ivyo rero vyerekana yuko ingorane z'abarundi si ingorane zabo. Ubu urumva haca haba ico bita economie extractive, nta ekonomi y'igihugu iriho, ni ekonomi yo gucukura ubutare. Ivyo bigira ingaruka ku banyagihugu kuko baguma bakena. Hanyuma ikindi nuko murabibona ubu bariko bagenda kumuhana mu Burundi, aho bumvise ngo hoba hariho ubutare baca barungika umuntu yitwa ko ari akomeye, ashigikiwe n'umuntu wo ku butegetsi,
agaca abwira umunyagihugu ati wewe ahantu hawe turahakeneye twabonye ko umengo hariho ubutare bwaburiho agatongo yahora arimamwo agaca kavamwo utwo bamuha bakamugurira yemera atemera ateza kuhava ibyo urumva rero bica bigira ingaruka ku barimyi ikindi ni uko baracukura ntibaraba ingaruka ku bidukikije ntibaraba ingaruka ku isi ndimwa ibyo byose nta kibazo bo bagira ati dupfa kuronka ubutare ibindi bizoragwa abasigaye twebe ntibituraba urumva rero turi muri iyo logique yo gucukura ibindi byose bica bija ku ruhande hanyuma igikunda gushika kenshi muramaze kuvyumva no mu gihugu no mu bihugu duhana ibibeye nko muri Congo uwo muntu abo bantu bariko bafise sinzi ngende Pacifique ngo ikirombwe ico kinogo bacukuramo ubutare haca haza imbonera kure umuntu agacagira inimilise icunga aho hantu igacunga ntihagire umuntu aza kubagora ku buryo naho hoza abapolisi naho hoza abantu bavuye hehe atawemerewe kuja kuja kuhatemberera adahawe uruhusha rwo hejuru rw'umuntu nyene ahagaba ugasanga kenshi hari aho basubirana bakarasana ugasanga habaye intambara ikomeye rwose hagati y'abantu bariko baracukura ubutare ubwo rwaruka rero ruri muri ivyo ivy'amashure byo baca bibagira ivy'iterambere baribagira baba bari muri ivyo gusa ivyo rero byose urabona no muri Congo byinshi nuko batabivuga iki kintu gituma ndashimiye aja muri Congo nta kindi kimujana agira ati hariyo ubutare reka n'abandi bariko baracukura bo mu mahanga babashinwa bahehe reka natwe tugende ducukure turonke ubutare tujana iyo baba bacukura basi bagira bati tugiye gutungisha igihugu kibone ubutare bwinjira birababaje uburavye nk'amaraporo ya BER bukabona yuko atamafaranga ava mu butare ariho atayinjira aheruka kwinjira nta na rimwe ararenga nk'amatoni 2 y'inzahabu yinjira muri banki nkuru y'igihugu ayandi yose ari matoni yose asohoka nta wuzi aja muri abo bantu bakayashira mu bihugu bindi bakaja kuyabika hari n'abarinda rero bo bakagura amazu ibujumbura bakagura amatongo aho usanga inzu itarenza agaciro k'imiliyoni 300 bati turaguhaye imiliyaridi 2 z'amarundi kugira bikura ayo mafaranga gusa mwarabonye aho bagira ngo aho President Ndayishimiye avuga ngo amafaranga ayagira ibipapuro hajya abo bakorana bose bari babizi ko agira ahinduza amafaranga nico gituma todo change y'amadolari yaciduga cyane kubera bose barondera amadolari kugira babika amadolari abandi bakagura amatongo abandi bakagura amaparcelle hariho abavuga yuko umuntu umwe yaguze quartier imete nka yose akayigura kubera ibifaranga by'amarundi byari byinshi ibyo byose rero birica ubutunzi bw'igihugu ukaraba uti none gushika hehe ibintu bizogarukira hehe mfatanije n'ico kibazo ca Gilbert ati none muri politike z'igihugu bigenda gute nukuri ntababesha n'ubwa mbere mbona yuko politike y'igihugu politike y'ubutunzi ishingwa n'umukuru w'igihugu ati uno munsi tugiye gucukura ubutare tugiye kugira ibi bitabanje kwigwa kuko hariho amaproje yose yabanza kwigwa bakaraba ingaruka z'iproje ariyo yose n'ivyo by'ubutare igituma ubutare gushika uno munsi buba bwa nikeli canke bwayo material canke n'ibindi kubera iki batabucukura ni kubera basanga amafaranga yokenerwa kugira ubwo butare bucukugwe iyo bari menshi
ni ukubera basanga uburundi budafise abakozi bahagije babizobereye. Ndibuka ko mu myaka ya 70 gutyo umukuru w'igihugu yagize ati ko tugiye gucukura ubutare, reka ndungike ugwaruka bagende mu mashure hariya i Burayi n'ahandi babinonose hano bazoze badufashe nitwashiramwo abagwizatunga bo mu mahanga bafatanye n'abarundi kugira iyo migambi ije mu ngiro. Ivyo byose byateza kwigwa hari